Jeni twanemeye Imana Adija. Umwana nawe yitwa Iteka Anayel Kakare Tuse. Imyaka 3. Turashimiye Fondation Mugiraneza yakonze kutugerako. Kuri turashimye kandi n'umwana turashima ko kuze operation yagenze neza. Turashimye no kuri n'abandi bose atwese dajeyo n'abandi bose mu bagereko turamushimiye. Imana imufashe azofashe n'abandi bose. Gikuru nuko twoja hamwe n'abanga bose ku buryo atamwana yotuca mu myanya y'intoki bose tukamenya abana bafite izo ndwara kugira ngo tumenye kugira planification ingene abo bana boheza bakaronga gufasha ukwiriye. Televiziyo Tanganyika. Televiziyo Tanganyika. Umugambi wo kuvura abana bavukana indwara z'umutima uri kurarangurirwa ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge ni umugambi ngirakamaro cyane ufatiye ku bitigiri biri hejuru by'abana bavukana izo ndwara. Ni muri iyo ntumbero kuri uyu wa 10 ruheshi 2025 umugwi wa Fondation Bonaction Umugiraneza isanzwe irongo na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wagendeye ikigo gisanzwe gikora indwara z'umutima ku bana gisanzwe kiri muri ivyo bitaro kugira ngo wibonere uko abana bamaze iminsi bakorwa biciye muri ubwo buryo bamerewe. Umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro Dr Mark Nimburanira aratuyagira urugero iyo ndwara iriko hamwe naho ivyo bitaro bigejeje bishira mu ngiro ibikorwa byo gukora abo bagwayi. Nkuko muba mumaze kubyumva indwara z'umutima ziruzuye ngaha mu gihugu. Abana bavukana indwara z'umutima ni benshi cyane ngira muhora mubyumva no ku maradiyo abana twakira abana bagenda hanze kurondera ubufasha ngo rero ko turonse ahantu bazofashirizwa batarinze kuja hanze bizoba ari ikintu cyiza cyane kizotuma muri abo bana benshi bazoshikira kubera bijya byo kuja hanze hari abadashikirwa bapfa bakiri ko baragerageza kurondera ingene baja hanze. Kubaga umutima ngaha mu gihugu waratanguye ngaha kuri Hopital Militaire dushigikiwe n'abantu benshi aba nyicubahiro umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe haba aba bagenzi bava mu Budagi aribo bakoze ibikora inka batuzaniye ubuhinga nge batuzanira ibikoresho urabona ngaho inyuma yacu bariko barabagira ibitaro bashobora guterura bagatwara ahandi barabizanye bashiramwo ibikoresho ku buryo bashobora kubaga nk'ahandi hose. Rero ubu umugambi uje ari ikintu gikomeye ku gihugu kuko ni ubwa mbere dutangiye kubaga umutima ngaha mu gihugu. Nkuko muba mumaze kubyumva indwara z'umutima ziruzuye ngaha mu gihugu. Abana bavukana indwara z'umutima ni benshi cyane ngira muhora mubyumva no ku maradiyo abana twakira abana bagenda hanze kurondera ubufasha ngo rero ko turonse ahantu bazofashirizwa batarinze kuja hanze bizoba ari ikintu cyiza cyane kizotuma muri abo bana benshi bazoshikira kubera bijya byo kuja hanze hari abadashikirwa bapfa bakiri ko baragerageza kurondera ingene baja hanze. Hariho n'izindi ndwara zivuye ngaha mu gihugu indwara bita amavalve zivuye ku bana baba barwaye amangine iyo bakuze bakagira imyaka 30, 40, 25 ugasanga barwaye umutima ibyo bita amavalve yuguruka ibyo bita amavalve rheumatismale nabo nyine bazoronka ubufasha. Hariho n'abandi abakuze murazi yuko abarwaye hypertension abarwaye diabete buzuye hariho abakinywa amatabi hariho abatagira amakarashishi ugasanga baravyibushe abo batifashe neza ngo ibyo
izo ndwara tuvuze ngo zivugwe neza baruhira kugira imiringoti y'amaraso yo kuzana amaraso ku mutima iziba ibyo twita infarctus du myocarde. Aha rero muri iyi centre izoheza izane inyishu no kuraba. Aha uyu ni umugambi ukomeye ahanini twagomba no gusaba abasanzwe bakurikirana abana yuko boraba ibimenyetso by'umwana arwaye umutima, ibimenyetso bigaragara n'abavyeyi baje kumuvuza baza bivugira bo nyene. Umwana avutse mukabona ahema nabi, umwana avutse mukabona yahindutse ibara agasa n'ubururu, umwana yavutse iyo umuvyeyi ariko aramwonsa mukabona agakwega bikanka akabanza kuruhuka kongera agasubira ku ibere, umwana atariko aratora ibiro, umwana atariko arakurikira mubone yuko atariko arakura, cyangwa mukabona akura mu burebure mugabo ibiro ntabitora, umwana aguma abira ivyuya, umwana adakina neza n'abandi bana. Ibyo n'ibintu n'umuvyeyi ubona yoca atwara kwa muganga, hanyuma abaganga bagaheza bakamusuzuma. Mu kumusuzuma biroroshe, naho tubara abahinga biroroshe, no kumuraba ibyo mbejeje kuvuga abizi by'ubuganga ibyo barabizi, akongera bagafatana kajya kuma bita stethoscope bakumviriza ku mutima batakimenyetso cyo bita souffle coba kihari, hanyuma bakaraba yuko uwo mwana bagakoresha ariya kuma bita setometre karaba umwuka, urugero rw'umwuka muri uwo mwana. Ibyo bimenyetso bihari, abo abaganga arabo baba bari hagati mu gihugu boca bamurungika aho bazi hari abaganga bashobora kugira gutora neza icyo uwo mwana arwaye. Icyo nibaza gikuru ni uko twoja hamwe n'abaganga bose ku buryo ata mwana yoduca mu myanya y'intoki, bose tukamenya abana bafite izo ndwara kugira ngo tumenye n'icyo bita kubira planification ingene abo bana boheza bakaronka gufasha ukwiriye. Ibyo ibijyanye rero n'ubuvuzi bwo ngaha birasaba uburyo, birasaba abaganga bahinga tudafise, bisaba rero ko turonka ubufasha. Akandi kamo dutera nuko abatwumva boduterera, bitwovuga yuko ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge n'abasanzwe bariko baradufasha, hari twebwe twenyine uwo mugambi twokora ngushike kure tutaronse abadutera, bisaba uburyo bwinshi. Umwana avuye ngaha akagenda kubagwa nk'iburaya ndashobora kurihirwa amahera ari munsi y'ibihumbi 30 by'amahera y'amanyaburaya, numva yuko ari amafaranga menshi, ariko twebwe ngaha amahera tubona ariko akiri ku rugero rutoyi. Ibyo tukabikesha abo bagenzi bacu b'Abadagi, iyi ONG Kinderhelsen iriko iradufasha kubera yatuzanye ibikoresho, yazana na Kubitaro Militaire yo kubabaga. Urumva ibyo ntibiraja kuri twebwe kugira dushobore kubigura, igiciro rero kiracyari hasi, mugabo mu ntumbero nuko kugira ngo dutere imbere nuko ibikorwa bironka ububiriya kugira ngo ubwo buryo iyo centre ishobore kubandanya ikora. Hanyuma kugira ibandanye ikora naho nyine mu mugambi dufatanije n'aba dusangiye ni kwigisha abantu badufasha duhere ku baforoma, ku baganga. Ibyo turiko turakora, ibyo tukabikesha hariho imfura mu gihugu yacu yize ubwa mbere mu Burundi bijyanye no kubaga umutima, Professeur Sinzobahamvya Nikodeme ari ngaha, umuntu dushimira rwose cyane. Yatabawe uwo mugambi niwe ari gushika mu gihugu, n'ubu abandanya dufasha cyane. Turashima ingene dufasha, niwe ariko aranafasha no kwigisha abo bantu bari ngaha, kandi tukabikorana n'amakaminuza ari ngaha mu gihugu kugira ngo turabe yuko iyi centre izoheza igatera imbere. Yaravutse bivuze ko izobandanye, kandi ndazi yuko twese dushize ingufu hamwe n'intererano zikaza, kubera ibi bibaye kuri uyu n'ejo bishobora gushikira wewe. Ufise uburyo rero wese turamusabye aduterere
kugira ngo dushobore guteza imbere iyi centre ije ari igihugu ifitiye akamaro igihugu. Akamaro ka mbere ni uko abahora bagenda hanze batazosubira kugenda, ayo n'amadovize tuzoba asigaye ngaha mu gihugu. Hanyuma ikindi, abaje kugira amanama ngaha mu gihugu bazohahurumbira kubera bazi yuko bagize ingorane bazoronka ubufasha ngaha mu gihugu. Hanyuma ikindi, murazi yuko umunyagihugu avuwe acagira amagara meza agasubira ku kivi, akaduza ikivi, akarima, akimbura, igihugu kigatera imbere. Urumva yuko ari byinshi biza iyi centre izaniye igihugu. Tukabaheraheza dushimira aba bahingenzi batuzaniye ubuhinga. Hajya gufasha biratandukanye, ariko uronse umuntu akuzanira ubuhinga akakwigisha kuvyikorera, arasumba umwe yogira ati zana ubandanye urungikira agenda bigukorere, aho ntukura. Aba rero badufashije ko dutera intambwe, ko dukura, tuzoshike aho tubona yuko ngaha mu gihugu dusigaye ibyo kubaga umutima, ibyo gukora umutima ari ibintu bisanzwe. Tukifuza mu myaka izoza yuko isantre tobi yonyene tukazobona mu myaka iza ahabonetse n'andi masantre mu gihugu hagati. Kubera iki ko ubu intara zabaye zitanu, mu myaka izoza wa mugambi muri ya vision 2024-2026 intara yose tubifise ensantre yo kubaga umutima. Sindayikengera Aimable, umuhuzabikorwa muri fondation Umugiraneza, aratumenyesha uko iyo fondation iriko irashigikira uyu mugambi biciye mu guterera mu bijanye n'uburyo ku bana bavukana ubwo bugwayi. Nitumutege yompe. Fondation Bonne Action Umugiraneza isanzwe irongowe na nyene cyubahiro umutambukanyi wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, kuri no musuri hejuru rije kugendera ikigo gisanzwe gikora indwara z'umutima ku bana. Kikaba icyo kigo kiri mu bitaro bikuru by'abasirikare hano mu Kamenge, aho twari tuje kuraba ahanini abana bamaze iminsi bakogwa kuva itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu, aho mu bana bimirije gukogwa ari 200, akaba hamaze gukogwa gushika kuri no munsi abana 14. Iryo sekeza rero ryo kuvura abo bana bafite ikibazo cy'umutima byateganijwe ko ritangura itariki 2 z'ukwa gatandatu bikarangira ku itariki 14 z'ukwa gatandatu nyene. Hamaze kuvugwa nkuko nabivuze abana 14. Muri abo bana 200 bose hamwe Fondation Bonne Action Umugiraneza ikaba biciye kubafasha bayo basanzwe bakorana bakunda ibikorwa bya nyene cyubahiro umutambukanyi mukuru w'igihugu asanzwe arangura, na cyane cyane ku bene igihugu bafite amikoro make. Harimwo abana indwi Fondation Bonne Action Umugiraneza yarihiye, kandi n'umunezero udasanzwe kuri Fondation Bonne Action Umugiraneza no kuri abo bakunzi bayo kubona abo bana bose barakozwe kandi bakaba bafise amagara meza. Hama uko twabivuze mu nango, twavuze yuko Fondation isanzwe ikorana n'abakunzi bavuga bati twege tugomba gushigikira ibikorwa bya nyene cyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu biciye muri Fondation Umugiraneza. Baritanga bagatanga uburyo bwabo, bakavuga ati twebwe turashobora gutangira umwana umwe canke babiri canke barenga. Hama natwe tukaba dukorana n'ibitaro byo mu Kamenge by'abasirikare hamwe n'iryo shira hamwe ry'abadagi isanzwe bidufashamwe. Twebwe twifuza yuko mu minsi iri imbere canke mu myaka iri imbere rino sekeza ritoherera ngaha nyina ngo byo genda bibandanya, kuko murazi yuko uburyo bwo kuvuza abana zino ndwara z'umutima bitwara uburyo bwinshi, kandi akenshi turashimira n'aba baganga b'abahinga baje bava mu Budagi kubona yuko bihaye icyo gikorwa bakagishitsa kuza kuvura abana b'abarundi ngaha mu gihugu. Kuko umwana barinze bamujana hanze bitwara uburyo bwinshi, ugasanga amikoro y'imiryango sikirenga,
umwana twari twifuza ko yoba Burundi bweje ugasanga arahagira ibibazo. Murakoze. Nayo Sinzobahambya Nikodemu imfura mu bijanye no kuvura indwara z'umutima mu Burundi kuvyerekeranye n'umugambi wo kuvura abana bavukana iyo ndwara agira ati dufise intumbero yo kwigisha abaganga bo kuri ibi bitaro kugira ngo bazohore babaga abagwayi bo nyene ubwabo hatarinze kuza abaganga b'amanyamahanga. Bisigura ko dutegerezwa kwigisha abaganga batandukanye haba abahinga mu byo kubaga tutibagiye n'abaforoma kuko bakenewe cyane muri iki gikorwa. Nibo bitaho abagwayi bahejeje kubagwa, ni nabo kandi bategura abagwayi bagomba kubagwa. Umwe mu mugwi w'abahinga mvamakungu bariko barafasha muri ico gikorwa amenyesha ko baryoherewe cyane n'ibikorwa ariko bararangurira mu gihugu cy'u Burundi. Tuzoronsa inyigisho abaganga ariko kandi twongere tunavure abagwayi. Abaganga bari ngaha baje ku bushake bwabo kandi barabinezerewe. Turifuza kugira ugukorana kw'igihe kirekire kuko kugira ngo ube umuhinga mu byo kubaga umutima bisaba inyigisho z'igihe kirekire. Singaha gusa no mu gihugu cy'Ubudagi nuko nyene bimeze. Mwomenya ko uwo mugwi wa Fondation Bonne Action umugira neza wari wibangikanije agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa, ibinyobwa hamwe n'ibikinisho ku bana bakorewe ubwo buhinga bwo kuvura umutima bagera ku 8 bariko barakurikiranirwa muri ivyo bitaro nyene. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.